ubundi nawe ni umwana batazira samunani dira ngaho imbere ngo hano uyu mwana ni igitangaza. uyu mwana uri kurambura wo kwibaza ntakomeye mu mutwe ariko aciye ubwenge budasanzwe. ubu nyene maze mwitegereza nitwatangura guterura intebe mumusangamwo n'ikintu adashoboye mumusangamwo. ni umwana yadutangaje cyane rwose ku bintu akora. uri kuramurabaha fizikema aparance yiwe wo kwibaza ko atakintu ashoboye mugabo arakaze arakomeye. mumukomera amashi ndetse kumera amashi menshi cyane kuri samunani. abandi twiyumviriye guhereza agashimwe amahoro y'Uwiteka uhoraho Imana yo mushobora byose abane namwe mwese mudahengeshanya kwama muriko muradukurikirana, ariko dusabe ubutarafyonda kuri sabone ko yoca ahakora. Tugize iminsi rero itari mike turiko turabashikiriza ibirori byaranze umunsi mukuru w'akaranga wari wateguwe n'ikigo c'ugwaruka c'Imabayi bita Centre pour Jeunes Mabayi. Mu gusozera ibyo birori ubu twagira tubashikirize ukuntu ico kigo c'ugwaruka catanze ubushimwe ku bantu bagize ikintu ciza bafasha canke bakora mu kibano. Tubasabe rero mu bikurikirane. Numwe mu gwaruka rwarufise moto mu minsi iheze, ubu nahafise umuduga. Umutelefone saa sita z'ijoro umuvyeyi biranse aza yiruka ntaraba ngo ni mw'ijoro kugira ashobore gufasha gusa umuntu amushikane kwa muganga. Turamukengurukiye rero kuri uwo mutima w'urukundo kandi twame tumusaba ko uwo mutima yowamana. Uwa kabiri ni Nzisabira Jean Claude. Nzisabira Jean Claude ni umwigisha. Uyu yaradutangaje cyane aho twari mu bikorwa mu bantu twadufise bakuze batari mu migwi tutatumiye. Mugabo yavuze ati iki gikorwa ntegeza kukijamwe iminsi ibiri yose. Twazinduka saa moya na nusu nawe ni yamaze kuhashika, hanyuma tugatahira rimwe saa 9 ataravye ngo ndafise salon kwa fire reka nje kumancayo shira umuryango. Mugabo akavuga ati ngo mashigikiye urugwaruka nawene turamukengukiye cyane nashike ngaha. Uwa gatatu ni Ndekezi, tumuzi ku izina rya Ndekezi, ni Eric, irindi zina ntajye tuzi. Uyu nawe igitumye ikigo cy'ugwaruka kimushimira arakunda gukota ibeni akayikota amafaranga yiwe aje kubicisha amafaranga. Mugabo agashobora kuva mu ruseseka azibira ibinogo by'ibarabara agaheba ituri imwe agashira muri iryo barabara akabizibira. Twabonye ko nawene adufitiye runini, nawene tumusaba uwo mutima zo wamane arabe nakajya kanogo kari kumanya marya korosi nako ni mugafurire mutaha. Ubundi nawe ni umuryango w'umuhisi kilometrage. Uyu twashimye sinzi ko hariho uwaserutse nimba tawe wo mu muryango wa kilometrage arashobora kuzuza gutora agashimwe kiwe. Ni kureke nawe twamwiyumviriye ko muri ko muraraba igisagara cyacu cy'Imabayi turafise abagwiza tunga benshi, mugabo ni bake biyumvira kubaka ikizu nka kijya turi ngaha twese tubona turi ngaha kiki etaje ngaha Imabayi. Abenshi baja kubaka Ibujumbura muce bitoki igisagara cyacu bakagifata sinzi kandi bafise amafaranga bafise uburyo bwo kubaka. Abo nawene twabonye ko mu kibano ariko atanga akararo keza ko kubaka inzu za kijambere nkuko dufise bagwiza tunga benshi ngaha. Turipfuza kubona hose huzuye ama etage nakare n'igisagara cyacu kizova cyitwa Meri. Ubundi nawe ni umwana batazira samunani dira ngaho imbere ngo hano. Uyu mwana ni igitangaza. uyu mwana uri kurambura wo kwibaza ntakomeye mu mutwe ariko aciye ubwenge budasanzwe.
ubu nyene mwava mwitegereza nitwatangura guterura intebe nitwatangura guterura intebe mumusangamwo n'ikintu adashoboye mumusangamwo. N'umwana yadutangaje cyane rwose ku bintu akora uri kuramurabaha fizikema aparance yiwe wo kwibaza ko atakintu ashoboye, mugabo arakaze arakomeye. Mumukomera amashi mbese komera amashi menshi cyane kuri Samunani. Abandi twiyumviriye guhereza agashimwe, sinzi ko twumvikana gato. Abandi twumviye kuba twohereza agashimwe n'ugwaruka. Ubwo gwaruka ruratangaje nagone. Sinzi ko hari abantu muri mwebwe cyangwa muri twebwe duhora duca kwibarabara rya Ruronge n'abana bashika 9 bamwe bariko barazibira ibinogo barya barabara rya Ruronge. Gerageje kwibuka, ndibuka ko twigeze kuza tuhakora ibikorwa rusange tukananirwa, ariko ubace n'akamoto kawe nta kibazo. Dusabe abana bahora baziba ibinogo hariya mushike ngaho imbere mwese. Harimwo abana 7 b'abanyeshure, tugira tubahereze amasakoshi bazoza bajana ku ishure hamwe n'amakaye ariko araza ageze mu baraje ku telefone bageze mu rugombo. Abo bana murababona, aba barazibiri barabara kugira bashobore gufurira bijya binogo biri ku Ruronge, murababona. Rero abanyeshuri muje hariya babahereza amasakoshi, hanyuma nimutahe muce mugumana ngana ya migwi. Mwebwe abanyeshuri cyo bahamakaye babandi nabo batiga, hariho ubushime bwabo ni 2 mahone mudufashe kubahereza n'abaye 3 bataronse urutonde rwa 2 ubundi hafaza kuturaba tumagashimwe kiwe muhereze 2. Murakoze, Imana mushobora byose ibaheza kiwe. Arakoze cyane uhagarariye cyangwa se serukira Centre pour Jeune Mabayi. Urakoze mushobora byose mubanye natwe kuva dutanguye ibikorwa, batugiriye neza. Ibirori byose byarenganye biriko bitwereka imico n'akaranga n'imbona kazoza kugaruka rwacu. Turashimye rero turakengurutse ingene wabanye natwe, kandi turakuragije uyu mugwi wateguye ibi birori na cyane cyane iki kigo. Turakuragije indongozi zacu, turakuragije urugaruka rwose rwagize icyo gwerekana, mbere n'abaje gukurikirana ibi birori kugira mu gihe kizokurikira twese tuzogwire kugira ibyo twerekana. Nicyo gituma twongeye no kukwereka indongozi z'ikomine yacu mbere n'iz'igihugu cyacu kugira twese tuzoshike kwibona kazoza igihugu cifashe mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060. Turasaba uwo ari we wese kugira umuhe intege n'imbaraga zo kurondera ibyo dusaba muri rya zina ry'umunyabubasha Yesu Kristo. Amina. Mugisha Arthur Ecofo Mpinga, Ndayizeye Egide Ecofo Mpinga. Abanyeshure mwese namwe musabwa kuguma ngaha, wa muntu aza kubashikiza amakaye mu kanya aze kubasanga ngaha. Na ya migwi yose twavuga nk'uko jiri yashoboye kwishikiriza, yashoboye kuyisomera ngaha mu kibuga, nayo y'icuma ngaha. Aba murabona iyi nzu idasanzwe. Abo turi ko bantu mu kibuga muranyumva, murabona abandi raba iyi nyubako idasanzwe anetaye. Iki ni icyiyumviro cyangwa se igikorwa cyakozwe n'abana bato hano berekana berekeza ku mbona kazoza yo mu 2040 Uburundi bwifashe, kandi bukongera bukaba Uburundi buteye imbere mu 2060. Bagira bati rero Centre pour Jeune Mabayi muri iyo myaka izoba ifise inzu anetaje ikoreramwo, apana gukora apana gusabiriza. Inyubako azoba ya Centre Jeune pour Mabayi izoba ikoreramwo. Amasi menshi cyane kuri Uganda bindiye ikintu kidasanzwe. Urabona ko komine Mugina zone Mabayi ifise
ikigo c'ugwaruka c'imabayi kirashimiye bimwe by'imvamutima uwo wese yagize ico afasha kugira uwo munsi mukuru ushobore kugenda neza. Reka rero tubashimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye, mwebwe mwese mwakurikiranye bino birori, tunabipfuriza kubandanya mururanirwa, ariko kandi tunabasaba kubandanya mushigikira iki kigo c'ugwaruka kugira kibandanye gitera kija imbere. Turabasezeye rero, ahasigaye naho gutaha mu bindi biganiro byacu byo hanyuma. Bye bye. Twebwe turi ngaha turi nk'ishyirahamwe, dushyire hamwe twese nk'uko mutubona aha turi abakenyezi atari bake mugabo hashoboye gushika twebwe. Hariho ibikorwa turiko turakora mwa ino komine yacu nziza ya Mugina, zone y'Amabayi. Ibikorwa byinshi abajene bashobora gukora mugabo batamenya iyo batumbera. Mu ntumbero rero yo kubatera intege no kubahamagarira kuza kwiga ubumenyi cyane cyane mu byo dukoresha amaboko. Mu myaka iheze twakoresha amaboko yacu mugabo nkishira hamwe dushira hamwe twese twarateye imbere. Turafise imashini ishobora kudufasha mu gukora iyi mipira y'abana ndetse n'imibona twambaye. Nishira hamwe yacu dushira hamwe twese tubikora. Abavyeyi bafise inzoya ntimuzokwibagire kuza kugira ngo mwambike inzoya zanyu. Abajene turabahamagariye kugira ngo muze mwige umwuga. Ntabwo ari umwuga wo gukora iyi mipira yonyene, turakora n'amashuka, turakora n'ibitambara byiza byo gutegura mu nzu mu masaro. Turabahamagariye rero kugira ngo umwe wese uwumva wese ko ico gikorwa cyo muteza imbere akura ubunebwe, abajene dukura ubunebwe kugira ngo baze tubigishe akazi kazobafasha muri kazoza. Hama murakoze, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Murakoze cyane. Nibaza ko uwafise akanoti uyu mwanya arashobora kubasanga canke n'ejo akazobasanga.